reka dusome Yosuwa igice cya mbere. Umutwe w'amajambo uvuga ngo Imana ishikiriza Yosuwa igikorwa. Mose umusabyi wanje uhoraho amaze gupfa. Uhoraho abarira Yosuwa mwene Nuni umufasha wa Mose ati, Mose umusabyi wanje yapfuye, none rero va hasi ujabukane aba bantu bose urwo ruzi Yorodani, muje mu gihugu mbahaye mwebwe Abayisirayeli. Umurongo wa gatatu, aka kajambo ndagomba ukagumane muri we cyangwa kandi kantu. Havuga ngo ahantu hose muzokandagiza ibirenge ndahabahaye nkuko nabariye Mose. Ndagasubira nkuko nirwo rufunguruzo, nirwo rufatiro rw'amajambo tugira tuganira. Ngo ahantu hose muzokandagiza ibirenge ndahabahaye nkuko nabariye Mose. Uwo nuhoraho ariko abwira Yosuwa mu gihe Mose yaramaze gucikana. Umurongo wa 4, uhereye mu bugaragwa no kuri uriya musozi Lebanone ugashitsa ku ruzi runini arirwo Efurati, ugahitana igihugu cyose c'Abaheti ukageza ku kiyaga kinini gihera iburengerazuba, nirwo ruzoba urugabano rwabo. Urabona ni Imana iri kwiramwereka aho hantu ukungene hangana. Mu majambo make iri kwiramuha picture cyangwa se ifoto y'aho hantu imugabiye. Iriko iramuha igicapo c'umugisha, iri kwirawudekriva, irawumenagura, imwereka ingene hameze. Umviriza, ngo nta muntu n'umwe azoshobora kuguhagarara imbere imisi uzomara ukiriho. Ubwo umugisha Imana izoba yaguhaye, n'umwe azoshobora kuguhagarara imbere imisi yose uzokiriho. Nk'uko nabanye na Mose niko nzobana nawe. Umviriza amajambo meza, sinzoguhemukira, sinzoguta. Shikama ushira amanga, kuko ari wewe uzoshikiriza abo bantu igihugu narahiye basekuruza nzokibaha. Umurongo we, mugabo shikama ushire amanga cyane kugira ngo witondere iby'ibyagezwe byose bivuga, ubishitse ibyo Mose umusabyi wanje yakugeze. Ntuze utambamire iburyo cyangwa ibumoso kugira ngo ugire ukuboko kwiza aho uzoburi hose. Ibiri muri ico gitabo cy'ibyagezwe ntuzubike kure mu kanwa kawe, ariko uze wamubirimbura umurango no mwijoro kugira ngo ubone kwitondera ivyanditswe byose. Niho ibyawe bizogenda neza ukagira amahirwe. Reka tugarukiriza mu ndabire. Iki ni kiyago cyangwa se ni dialogue yari hagati y'Imana na Yosuwa. Ababariye ni Yosuwa no mugeranya nuko dukunda kubivuga ngo yari medruwa wa Mose. Hama Mose birashika yuko acikana arangiza. Iyo ni indi histoire. Mugabo turiko turabona inkuru ngaho itubwira ukungene Imana yagendereye Yosuwa, itangura kumuganiriza, itangura kumuha umugambi ifise kuri we, kandi umugambi ifise ku bwoko bwa Isirayeli. Itangura kumuha ivyiyumviro vyiza. Biravuga ngo si ivyiyumviro bibi ndabafise, ni ivyiyumviro by'amahoro, ni ivyiyumviro byo kubaho neza, ni ivyiyumviro byo kunesha, ni ivyiyumviro byo kubaho mu mugisha. Itangura kumubarira, iramubwira iti, ahantu hose ndaguhaye ahantu hose muhunge gato, ahantu hose uzokandagiza ikirenge ndahaguhaye. Ngira mubanze mwiyumvire gato kuri iryo jambo. Iri jambo ngo ahantu hose rinyegejemwo ikindi kintu. Ni ukuvuga ngo aho hantu Yosuwa yari kugera n'ibyaho byose byari bimweguriwe. Ni ukuvuga ngo buri kantu kose kajyanye n'aho hantu, buri domene y'ubuzima bwose ijyanye n'aho hantu yari ihamweguriwe. Ni ukuvuga ngo si ahantu
geographique gusa yari imuhaye, ahubwo yari imuhaye n'ibyaho byose. Naco gituma ubandanyije hepfo yari yatanguye kudekriva aho hantu ingene hameze. Biraryoshe cyane ko Imana iduhaye umugisha, ntiduha umugisha ugahanishe, ntiduha umugisha w'akantu gatoya, iduha umugisha uhagije urimo package yose, urimo ibintu byose. Mugabo yarabwira ati rero aho hantu ndahaguhaye. Iri jambo rimaze iminsi ribiragira muri jewe, maze iminsi ndaryiyumvirako, maze iminsi ndaryigako. Harimo ubutunzi bukomeye cyane bene data. Mbega mwari muzi yuko Imana kubwira Yosuwa ngo ndahaguhaye, hariho ikintu gikomeye Imana yakoze? Ngenda kikubarira. Aha hantu iki gihugu cyari igihugu gituyemo abandi bantu, cyari igihugu cyarimo ubundi butegetsi, cyari igihugu cyarimo ayandi mategeko, cyari igihugu cyarimo iyindi structure, cyari igihugu gifise muri kino gihe no bigereranya constitution kanaka, cyari gifise amategeko. Mugabo hera Imana irenganye ibyo byose, irenganye structure y'abo bantu bari aho hantu. Reka ndabibutse gato, mwibuke Mose atuma abantu kuja gutata aho hantu. Nukuvuga ngo bagiye basanga ni igihugu kiri organize, basanga ni igihugu gifise ingabo z'ibigatanya, basanga ni igihugu gifise structure ikomeye iteye ubwoba. Baragenda bamuha raporo baramubwira ati twahabonye ni heza, hameze neza, mugabo ibi systeme twahabonye uburyo cubatse n'ingabo gifise saho gutuma umwana. Bisobanurwa ngo byabaye ngenerwa yuko Imana yoyo ubwayo n'ubumana bwayo n'ubushobozi bwayo n'ukurema kwayo, ko niyo yaremye ahantu hose. Genda kubarire inshuti yanje, ahantu hose ubona hagukikuje, ibintu byose ubona bigukikuje, tuvyemera tutabyemera, byabanje kuremwa n'uwaremye ijuru n'isi. Ibintu aya masysteme yose mubona tubamwo, aya maluwa, ibi byose mubona byubakwa n'abana b'abantu, ngomba ndakubwire ngo umunsi Imana yobishaka nta mwana w'umuntu yosubira kongera kugira akora. Ngomba ndakubwira ngo umunsi Imana yobishaka ibi mubona byubatse aha, ibi byose mubona byiza, mubona bidukikuje, ihera ngaho inyuma, ibi byose mubona Imana ibishaka, umwana w'umuntu yomwaka impemu zimurimwo, hama tukaraba kubisura. Icyo nshaka kubarira niki, ndashaka kubwira yuko ibintu byose bifadika n'ibidafadika, ibiboneka n'ibitaboneka, ibyubamwo n'ibitabamwo, byose byashizweho n'umwe uhoraho, Imana. Nico gituma iyo bikenewe iriyizira yoyo ibwayo igatera akagere, igakengera, ikarengana ibyo umwana w'umuntu aba yaritambishije. Ntivyoroshe kuvuga ahantu ngaho uko n'ukuri. Nico gituma hari igihe bikenerwa yuko Imana iza ishirako structure yayo iya kimuntu, ikayikengera completely, ikayisuzuma, ikayishira ku ruhande, ikitablisa iyayo. Uvyemera utavyemera, ubu umuntu ahambaye yubashwe muri iyi si, utaba umuntu ahambaye yubashwe muri iyi si, uko n'ukuri. Hari igihe bikenerwa ko Imana yizira yoyo ubwayo ikitablisa structure yayo. Haleluya. Biraryoshe kugira Imana imeze gutyo, biraryoshe kubana n'Imana imeze gutyo, biraryoshe kuba warizeye, kuba narizeye Imana ifise itegeko ntabanduka nk'iryo, ikaza ikavuga iti anye egome hari amategeko, anye egome hari arme, anye egome hari structure, anye hari ibi byose abana abantu bashize. Mugabo jewe ndi Imana, ngira ndabikengere byose, ndabikureko sheke rwanje.